umuntu wese ashishikare ushikare gukora ineza, aho urushikare kuvuga ubutumwa bw'Imana, abantu bakone mwineza, ushishikare kuguma mu bukristo bwawe waronse ubwa mbere, ntubuvemwo, uje kuba umukristo mu kazi kawe, uje kuba umukristo mu vyo ukora, uje kuba umukristo mu bana, uje kuba umukristo mu vyo ugendera. Imana ntizoraba itanguro ryawe, izoraba iherezo. Imana ntizoraba ko wahora Imana ntizoraba ko wavuze ubutumwa bwinshi, Imana ntizoraba ko izoraba iherezo ry'umuntu. Imana izoraba ko wavuze ubutumwa, izoraba ko wabaye akarorero keza, n'ikizoraba conyene, ntizoraba co arico, ntizoraba ngo wari uyiki. Hariya mu gitabo cyanditswe na Luka, amajambo Yesu yavuga, umutwe w'ijambo mfise no gushishikara. Ugushishikara nabona harimo amajambo menshi, mfise mu ijambo rivuga gushishikara. Ndwi tuje dusoma hajya kuri umurongo wa 13. Irembo rifunganye, muce mw'irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo, kandi abaca ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya, nivyo bijana mu bugingo, kandi abahabona ni bangahe? Abahabona ni bakeya. Jambo ry'Imana afise n'iryo ijambo cyane rivuga gushishikara. Fise ijambo ryo gushishikara, Imana aze mutima wanje, iyo maranye imisi ndiko ndiyumvira, kandi ijambo ndabimanye igihe kirekire, nguma niyumvira gushishikara. Uravyumvise? Ngo mushishikare. Yesu uyu muntu reka aramubaza, aramubwira, reka aramubaza, avuga ati mbega ubona bakizwa bangana gute? Uko Yesu yabona hose. Muravyumvise? Ariko aritegereza kumbure Yesu, arabona bakizwa yuko ari bakeya, naho menga yuko aramukurikira ari benshi. Yesu ariko amukurikira ari kugujya abantu benshi, arabona ko ariko amukurikira ari benshi, ariko abitegereje mu mitima yabo. Wewe Yesu yabona kure, avuga ati mushishikare, guca mw'irembo rifunganye. Avuga ati habeho gushishikara. Byumvikana ko yabona ko harimo badashishikaye, harimo bamwe bagomba kubivamwo, bagomba kwisubira mu bindi, babona bagomba gushishikara. Avyumvise gantotse, mushishikare guca mw'irembo rifunganye. Irembo rifunganye byumvikana kumenga n'ibintu bigoye cyane, byumvikana nsiremo ryari tuzi uko Yesu yigisha mu migani. Irembo rifunganye ushishikare kuricamwo, ico uri cyo cyose uje kuca mw'irembo rifunganye, ukuri ko ariko kose nivuga no kwicisha bugufi. Uravyumvise? Nikwemera ugasanga hari ibintu utarukwiye, byari bikwiye ubona ko yuko wobikora mugabo ntubikore. Muravyumvise? Uko nako cyo gusesesha amavuta, uko ubona ko basho gusubiza inyuma, ariho ngo mushishikare. Umuntu wese ashishikare ushikare gukora ineza, aho urushikare kuvuga ubutumwa bw'Imana, abantu bakone mwineza, ushishikare kuguma mu bukristo bwawe waronse ubwa mbere, ntubuvemwo, uje kuba umukristo mu kazi kawe, uje kuba umukristo mu vyo ukora, uje kuba umukristo mu bana, uje kuba umukristo mu vyo ugenderamwo vyose aho uri hose. Ushishikare guca mw'irembo rifunganye. Uko n'irembo rifunganye, uko nuzogenda nka babandi, turogenda nka babandi kwa kundi babandi. Aha turabonye ngari karandika Matayo, Yesu karabivuga, yavuze ngo harimo abagomwa, harimo benshi badashobora kuhabona, badashobora kubona iyo nzira ifunganye, badashobora kwicisha bugufi, badashobora kugenda nk'uko bibereye abera, bagenda nk'uko bagomvye. Ariko wewe uno munsi uri nganje utiyanje, ndakwifuje kugenda nk'uko bibereye abera, ndakwifuje kugenda mu nzira ifunganye, ushishikare ntudeburukirwe. Abantu benshi usanga badebukiwe, ugasanga ntibagishishikaye, ugasanga ushishikara kurabananiye, ugasanga ushishikara kucisha bugufi, ushishikara kuba umukristo, ugasanga biranse. Muravyumvise? Dushishikare. Muravyumva? Aha hepfo aho ci uzuma ngahe vuga toya, mu ndazi y'amajambo havuga ngo uburyarya si bwo gutungana. Aha nyine utarashika kuri 15. Ni kuvuga yuko benshi nibashishikara bagenda mu buryarya. Muravyumvise? Imana ntizoraba itanguro ryawe, izoraba iherezo. Imana ntizoraba ko wahora uririmba, Imana ntizoraba ko wavuze ubutumwa bwinshi, Imana ntizoraba ko izoraba iherezo ry'umuntu. Imana izoraba ko wavuze ubutumwa, izoraba ko wabaye akarorero keza,
nikizoraba conyene, ntizoraba co barico, ntizoraba ngo wari iki, ntazi Imana izokwigera iraba, izoraba hezo ry'umuntu wari we wese. Mwese nikizoraba conyene, ntizoraba ngo ntandirimba irya mbere, ntizoraba ngo ntahora ndirimba neza, ntizoraba ngo ntahora mvuga ubutumwa, ntizoraba ngo ntahora wambara neza. Oya, wowe uri umuhombe. Muravyumvise? Niyo taburi kurashishikara. Mushishikare, mwese mushishikare, twese ko twinga dushishikare, tuzohuriye mwijuru, uko twiteze ikindi gikorane kizoduhuza twese, abantu benshi cyane, abo mu bihugu bitandukanye, tuzohura mu gikorane cyo mwijuru, abashishikaye gusa, ariko abantu bose batashishikaye bitakunze. None wewe ufuza kuba mubaye. Muravyumvise? Hariya muvyeshuriye Yohana 2:2 Yesu yari karerekana ko harimo bamwe udosanga batashishikaye. Ausanga ngo abandi bashishikariye ibindi, ariko none ushishikariye ibiki. Reka dusubire turangize. Dusubire ngaha kuri murongo wa 11. Muraba ukuntu bamwe bashishikara mu byo bashishikariramo. Ugabitanye nashishikare agabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. Enaza vuba ndananye ingero, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikanye n'ivyo yakoze. Imana ishimwe. Ntidushishikaye bimwe muravyumvise, muravyumva, ariko n'umubabaro mwinshi cyane. Ahantu aya majambo y'iko ndiko ndayasoma nkunda gutangira umubabaro, kubera harimwo benshi udosanga batashishikaye nk'uko byari bikwiye. Muravyumvise? Harimwo benshi udosanga bashishikaye batashishikaye mu kuri, bashishikaye mu bindi, batagororotse. Yesu yavuze ngo umuntu, ijambo riteye ubwoba, ngo ugabitanya. None abantu none ko Yesu ko ngaha ariko arereka Yohana, yamwiyereka abo yandikira iki, yandikire amashengero. Abo bantu bari mwishengero, abo bantu bariko barashishikara, aje babwira ngo harimo bariko barashishikara mu bigabitanya. Aje ngo bashika mu bigabitanyo, ngo bashikare bagabitanye rwose. Umubabaro, ico ni ijambo ry'umubabaro uteye ubwoba. Kubera ko mu bigabitanyo, kubera ko mu gabitanya, ko kutoshishikara mu kugororoka kugira ngo uzohembe. Kubera ko umuza mu ngoro y'Imana, ukamuza gusenga, ariko ari byo gabitanyamo utagororotse, ndakwifurije kuvayo. Ntuhavugumayo ngo ubere nk'uko, no kumva no byonezera. Haba hari umuntu w'Imana yabatijwe azi Imana, ubutumwa bwamuvuga igihe cyose ko umuntu akwiye kwihana, akiyeza, akitunganya. Ariko ugabitanya ukaza gusenga, ukaguma ugabitanya, ibigabatanya ntubivemwo, ariko umviriza iganduke ry'uno munsi, ntushishikare kugororoka. Shishikara kugororoka, ntushishikare kuja mu bigabitanyo ubivemwo. Ntuzosanga ngo mukorana gusa, wagumuza gusenga, ugumuhura n'abandi mugabo ugabitanya umutima wawe. Iryo jambo rateye ubwoba, ko umuntu yahora aza mu ngoro y'Imana, yahora avuga ubutumwa, yahora aririmba, yahora avuga ibintu byinshi, ugasanga uragabitanya. Ndakwifurije kugororoka, ndakwifurije kuzohembwa, guhendaza vuba, zananye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikanye n'ivyo yakoze. Ushishikare gutamira muri fungane, ushishikare kugororoka kugira ngo uzoronke impera. Amajambo nayumvise nayo, abamvise mwese Imana ibahezagire. Yesu urakoze, uhogira neza mwami. Amajambo y'umutima wanje ngaya ndayatanze nk'uko wayampaye Mesiya, ariko mpemo w'Imana hariho mpemo wo kusubira kuyavomerera, hariho mpemo gusubira kwibusha ishengero ryawe. Uko dukwiye gushishikara muri ino minsi mwami, uri muri gabitanye nabyo mu izina rya Yesu. Wongera umusobanurire ukatazoshika mu izina rya Yesu. Mwami nutugendere, amajambo cyane inyuma rikaravugwa ni menshi, ariko Mesiya utugirire neza, uduhe guhinduka, turazugwa mu bigabitanyo, amegotaneva mu izina rya Yesu, kugira ngo bahinduke bashishikare, bazoronka impembo nziza, bazoronka impembo y'abagabitanya, ukagataje mu mpembo yawe n'umuriro wa Gihenomu. Mwami utugirire tutwere Imana, Twakoye kazi umukozi nyuma muhezagire, ubagati muri twebwe Mesiya, cyangwa vuga n'ishingiro rya n'abakozi bawe, utugimbaze muri byose mwami, ubagati muri twebwe,
byose nk'uko ugomba, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.